uno munsi twahamagaye nyakubahwa muganga araza kutwidondora bihagije kugira ngo tumenye ubuzima bw'abaganga, mbega ibiborohera n'ibihe, bibagumira n'ibihe. Mwarabonye yuko twavyanditse kuri afishe, twavuze ngo ubuzima canke akazi ko kuvura n'umuhamagaro. Turashobora kwibaza yuko ari umuhamagaro mugabo we baraza kubitubwira, ashobora gusanga arakazi nk'ubundi bwose. Nuko rero nico bituma narigize iyi ntango kugira mu vyumve neza ikiyago cifashe. Ikiyago kigenda turayaga bisanzwe, tukaganira ku buzima, hanyuma tukagera no kubijanye n'umwuga. Abantu namwe mukaza kuronka umwanya wo kubaza ibibazo, ikibazo umwe wese akabaza ico yiyumviriye ashaka, hanyuma bidufashe kumva yuko twebwe nk'ugwaruka byo duhiciyumvira, mbega nanje sinoba muganga, mbega nanje sinobiki, ufatiye ku vyo wagiye urumva. Nuko rero umutumire wacu ndabaramukije. Amahoro. Kaze turabashimiye kubona mwatwitavye mukaza muri kino kiyago cacu. Ego nanje ndabakengurukiye cyane kubona mwayumviriye gutunganya ibiyago nkibi, hanyuma kandi turanakengurutse kubona mwatwiyumviriye mukabona ko hari intererano twotanga mu ntumbero mwihaye. Ego murakoze. Sinzi yuko ibiyago nkibi mwari mumaze kubibona tubitunganya. Ibiyago nkibi iki kigo sanze ndi ngaho Ngozi, ariko kandi sinarinzi ko ibiyago nk'ibi bitunganya. Ariko kandi mu byerekeye akazi dukora turamaze kwitaba ibiyago bitari bike, dutanga impanuro zitari nke mu bisata dusanzwe tujejwe. Ariko n'ubwa mbere ngira mpure hanini n'ugwaruka kugira mvuge ntanga intahe ku bijanye n'akazi kacu ka misi yose. Ego urakoze gose. Ikibazo ca mbere twama duherako, abantu benshi ubu tuba twatumiye ntibaba muzi, mbega ninde turiko turaganira? Murakoze. Uwo muriko muraganira abavyeyi banyise Ntawukuriryayo Guillaume. Hanyuma nkuko bimubona ngira murabona yuko ndi umupapa, ndi umuntu w'umugabo, sindi umunarugo. Ibyo ari byo byose naho noba nambaye ipantaro ndi umunarugo muba mwabibonye. Nitwa Ntawukuriryayo Guillaume, abavyeyi niko banyise. Nkaba navukiye muri komine ya Mwumba, umutumba bita Igitasi. Hanyuma mu ntara ya Ngozi nyene, aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo indwi n'icenda. Murumva yuko ndabiriye, ibyo maze kubona si bike, ku buryo nona kwemeza yuko imyaka maze atari yo nsigaje, kuko ivy'ubu biragoye, ariko ntaco. Ariko turamaze kubona abantu basaza. Ego nibyo bakagenda bunamye. Byose bitanga Imana. Hanyuma amashuri mato mato nayizo nyene ni Ngozi. Hanyuma mu mwaka wa 1995-96 abavyeyi banje bahavuye bimukira muri komine Ngozi, aho bita ku Mubuga. Hanyuma nahavuye mbandanya amashuri yisumbuye. Ico gihe twetwe mu gihe cacu hari mu bihe byarimwe amagume, Burundi bwari bwaronka amahoro. Ariko ico gihe jewe amashuri yisumbuye no kuvuga igice ca mbere, ico gihe twiga kuva mu w'indwi gushika mu w'icumi, nahavuye niga mu ishuri ryisumbuye rya Gashikanwa, yari college communale. Gira turaza kuhagaruka, ariko tubanze dusubira inyuma. Bavuze ngo Ntawukuriryayo, ni Ntawurikura canke Ntawukura? Mvuze Ntawukuriryayo mu bisanzwe narabajije abavyeyi banyibarutse igituma banyisuko. Nivyo nagira mbaza. Bambwira yuko banyibarutse basa nabihebuye, ko ata wundi mwana bazosubira kuvyara. Bamaze no kubiheba no kubivamo mu nyuma, baza basanga igi ryaramaze kujamwo, bacavuga bati bwa bundi rero ntawe uhinyuze ico Imana yavuze, kuko ngo ico gihe bivanya nuko ubuvuzi bwari buhari ico gihe basa n'ababahebuje. Bati mwebwe genda muzeruke, nta mwana muzoronka. Hanyuma rero niho bacavuga bati burya rero Ntawukura Imana yavuze. None
ni wowe nyene wavutse muri uwo muryango w'abavyeyi bawe? Oya, twavuka sije nari wa nyuma kuko mu nyuma yanje haravutse n'uwundi. Jewe navutse nsanga hariho umukuru wanje umwe, ariko bakambwira yuko jewe turaharura imbyaro mu Kirundi. Jewe nari miburo, hariho n'imfura. Urumva hagati yanje n'imfura n'ubona kurikira hariho imbyaro zitanu batashoboye kubaho. Niyo zatumye rero n'abavyeyi bihebura cavuga bati tuzorera n'uyu umwe arakwiye, ariko urumva Imana ikora ibyayo, naho rero nuko vyagenze. Ariko mu nyuma havuye havuka abandi? Mu nyuma havuka uwundi uma nkurikira, mushikanda uma nkurikira. Mu nyuma ariko haciye iminsi mike umuvyeyi wanje papa yaciye yitaba Imana. Hanyuma umuvyeyi mama yaciye aturera turi batatu. Ntiyasubiye kuja ku wundi mugabo, yatugumye maraturera gushika dukure, n'ubu tukaba tukiri kumwe. Turumva yuko abavyeyi bawe nabo batorohewe mu bijanye no kurondoka, cyane cyane yuko kandi atawuhinyuza Imana nkuko nyene nawe ariko witwa ivy'Imana yashatse nivyo biba. None ico gihe ubwo nta ngwara nyinshi zari zihari kugira bavuge ati ni ingwara zahitanye abantu canke ni bifyitirizi? Murazi ko turi Abarundi, ashaka kuvuga ati abantu urugo rwaragendewe n'abagizi ba nabi. Murabibona kenshi, urabona n'ubu n'iki gihe tugezemwo ingwara ziriho, ariko kandi ufashe muri iyo myaka ngerageje kwiyumvira nkasubira inyuma, ndabona neza ko ubuhinga dufise uyu munsi atari bwo bwari buhari ico gihe. Byumvikana ko rero wasanga kenshi abantu hariho ingwara zitari bwamenyekane, canke se ugasanga hariho n'ubundi buhinga butari buhari bw'ico gihe ko gushobora gutabara abantu nk'uko vyoba bihari uyu munsi. Ivyo ndavyibaza, ariko ubibajije nta makuru baheza ngo baguhakwiye, kanatsinda noneho ntiba binakeneye ubikurikirana. Ucobona ko hariho ibiza kumbure bitari bwo bitorega umuti ugereranije no mu gihe tubayemo muri uno munsi. Birumvikana. None rero Guillaume Ntawukuriryayo, amashure uvuze ngo amashure mato mato wayize hehe? Amashuri mato mato nahavuye ndayiga nyene aho navukiye. Hanyuma hageze kuko nagiye gutanga umwaka 87 no natanga umwaka wa mbere. Hanyuma hageze rero ko tuja muri secondaire mu mwaka 93 urwimo ruratera mu Burundi, bica bisaba yuko rero abavyeyi baza bariyunguruza, bamwe bahiga hari umutekano gusumba abandi ahandi. Niho twahavura rero abavyeyi bahiga yuko babona yuko bo kwibera muri commune Ngozi ko hamye hari umutekano, aho nabita ku mubuga ku mutumba w'Ikavumu. Tuca rero turahakurira, ari nahavuye rero nja muri mu mwaka mashuri yisumbuye, kuko igihe natangura w'indwi bari banugise kwiga ibubanza. Ico gihe ntibyari gukunda kubera Uburundi ntibwari butekanye. Wari watoye konkuru? Mbeko abandi abo tumaze kuganira baravuga yuko konkuru hagize igihe bikagorana abantu ntibayitore. Wowe ntibyakugoye kuyitora? Byarabaho, ariko bugimanga ntimarira Imana. Hama misi yose hariho umuntu abacamwo ugasanga urasimbye, ukavaho abandi badavuye ugasanga urarenganye. Wowe urumva bibe bigora abandi mu gatandatu niho hadubuye 2 3, ariyo n'abahadubura 5, wowe ivyo ntivyashitse? Oya, ntivyanshikiye. Byumvikana ko waruciye ubwenge rero. Ibyo naragerageza kuko hari abaciye ubwenge ku nsumbya, ariko naragerageza. Yego cyane. Ati rero ntivyagukundiye kuja kwiga aho handi bubanza kubera igihe cy'ugwimo waciye wiga hafi? Kuko urabona mu gihe cy'ugwimo burya haragezeho igihe n'abavyeyi batifuza ko umwana wabo aja kure, bakifuza yuko umwana yiga hafi bamubona, kugira ngo nivyotera babe bari kumwe. Ico gituma rero hari mu muzi w'amakoleje communale, yo college communale mu Gashikanwa yari mu zambere zuba zarabayeho mu ntara y'Ingozi. Ico gihe hariho college communale Gashikanwa, hakaba iyo bita college communale Ngozi, hariho niyo bita Gasezegwa hariya muri za Tangara. Gasezegwa zari nkeyi. Ubwo wowe ntiwumva nk'umwana
yama yumva kwiga muri lycée akumva ari ahantu hakomeye ntiwumva ko abavyeyi bakugiriye nabi kumva utagiye muri iyo lycée nubwo ibihe byari bigomba umwana burya aza gukura canke agatera imbere rimwe rimwe arumvira abavyeyi na cane cane yuko bugiye ugeze mu mwaka wa gatandatu ubumaze kubona ibintu n'ibindi iyo bakweretse bakakwereka bati ibi nibi hariya hameze uku ukumva yuko atari ugwanko na cane cane ko batatubuza ko twiga hanyuma kandi nene naragize n'amahirwe abavyeyi banje baraciye mu ishuri burya amashuri yo hambere bari bafise ibyiyumviro biri imbere bagashobora kunyereka yuko uciye muri college communale atakibuza utoshika aho waciye muri lycée azoshika kuko mu ntango hariho ibyiyumviro byinshi bavuga yuko abana baciye mu makoleje communale ataco bazovamwo abandi bakazitamwo n'amazina mabi hariho n'izina bavuga ngo ni muri ndarumbije ariko ibyo barabivuga ariko byavuga abantu batazi ibyiyumviro ariko nk'abavyeyi bande bazi ubwenge barabona yuko ivyo ataco bimaze kwigikura ruko wo kwiga abimbere baciye mu mashuri yo mu ndaro ko mushobora guhira imbere mbere bishitse uko nabasumbya kuko nibyo byahavuye mbere binaba bari watubwirira abavyeyi bavuga ati bari barize bari basanzwe nyine bafite akazi ka leta bakora Ego bari bara papa apfuye yari yarize yari mu mashuri ya kera nyene yari yarize ibintu by'uburimyi mama nawe yarasanzwe ari umwigisha wa kera abantu biga ibyo bita ba D4 numva rero bara abantu bico gihe bafise ibyiyumviro bibona kure nico gituma rero no kunshiraho niga bo kuri bo nta ngubane byari bibateye kubera ko bari bazi bati ugize ubwenge nta utazoshika. Okay, ngiye ntangura kwiyumvira umwana wa mwigisha muri ico gihe hari ukugene abana aho tubaye abana b'abanyagihugu abo bita ngo na ba people usanga batinya umwana wa mwigisha aramwigisha n'umuntu akomeye kujiwe kuganira nawe mbere ndiyakora mu kije kumva yuko aragateka namwe niko byari bimeze ico gihe abandi bana ubwo ntibagutinya. Oya ibyo kudutinya ntibyarimo kuko burya bivana n'indero wararonse iyo ufise abavyeyi bakagutoza kubana n'abantu bose abakuru n'abato kandi ukabona ko ni wanyu bose bahisanga bakaza mufise imanza bakabagendera nabo bakabatumira mukabatahira imanza zabo mutaravye ngo ibintu kwa naka jewe gukura kwanje nakuze ndi umwana kina n'abana bose nkakubagana nk'abandi nkakina n'abandi ibyo bintu ntabwo byariho ntabyo nigeze mbona n'ikiyago n'ivyo tuko turayaga kugira nyene n'ikiyago kiryohe hari utuntu ushobora kuba wibuka umwana w'umwigisha nk'ikirato usanga we wambara ikirato umwana w'umunyagihugu adashobora kucambara mbere akanavuga ati ntiza aragahuzu canke ikirato akakigera gowe nta kantu kagutandukanya n'abandi bana wabona umwana nyene w'umuntu yize icyo kumbere byadutandukanya nuko kumbure wasanga rimwe birumvikana nyene mu byakabwira ati ntu akakuraba imbere yo kuva muhira akakuraba ko wisukuye neza hakuraba impuzu wambaye cese wataha wana bona umwana impuzu wajanye ari nziza ugasanga uyitahanye isa nabi ugasanga rimwe baradukarira nico nyene nibuka ko bavuga bati ntumara amazi ariko kandi burya umwana aguma ari umwandika yuko hagera tugeze nko kwishuri hajya turiko turakina nk'umupira ugasanga nk'ibirato byanje ndabikuye nkumva nifuza kwikirikiriza ibirenge gusa ibindi nkabitiza ubundi mwana niwe bimusukina wambaye ibirato byane nanje nkine nambaye atabirato nambaye ugaca usanga rero bitahanye byanatabutse urumva byarabaho urumva umwana aguma ari umwana dutera imbere uragiye muri iyo college amashuri naho yagenze neza nta kibazo cabayemo ego kushika mu 10 ntangwa nimwe nagize ndahavura ndakora ibyo bita test yo mu 10 ico gihe hari mu mwaka w'ibihumbi 2099 ushira ibihumbi 2000 niho nari mu 10 hanyuma turakora ikibazo mu 10 ico gihe abana bubu bitegera barakora ikibazo novuga yuko mbere kumbure cyasubiriwe n'iki bakora mu 9 ubu naho kumbura usanga ariko byarashusha ico gihe naragitoye
baca banyundungika kwiga mu gisata c'ubuhinga scientifique mu mwaka wa 11 naciye nza kwiga kuri lycée Ibuye. Muri misi yaheze mu mashuri y'amakoleje baravugamwo ukungeneye imbara bigisha canke abaki batitwara neza, ugasanga abanyeshuri baragura amanota kugira wimuke biragusaba izindi nguvu zitari zo mw'ishure. Ivyo vyarabayeho aho waruri, aho usanga abarimu bavuga ati kugira wimuke urinda gutanga ibi. Gushika mu w'icumi ntabyo nigeze mbona kubera twebwe aho twari twiga ico gihe nta vyariho, je nta byambayeko, niba byariho mugabo nta nibyavugwa. Ariko sinoza ngo mbeshe igihe baturungika ku ishuri y'Ibuye mu mwaka w'11 twarasanze hari abarimu bamwe batari bameze neza, gusa ntibara abarundi. Ico rero caranatumye ndahiga umwaka umwe gusa, nca ndabona yuko ndumva ko bimbangamiye, maze umwaka umwe naciye nsaba kuja kwiga kuri lycée Don Bosco, kuko navuga nti ndifuza yuko no kwiga ahantu nkakoresha umutwe n'ubwenge, kuko narabona yuko niyo wo kwiga ukagira iki wasanga harimo nyene ukabona ko harimo intumbero zitari nziza. Nico catumye ndahiga umwaka umwe ncafata ingingo yuko nza gusaba kwiga muri lycée Don Bosco. Okay, hari ikindi mu marise umaze kwinjirayo kunyuzura, kandi uretse amashuri y'abapadiri bavuga ko bagerageza ko abanyeshuri batanyuzurana, ahandi ngo barakorana mu jisho. Isebuye cyarakoroheye hashize ibyo sinobesha baratunyuzura, ibyo sino baradukoze mu maso, baradukora mu maso bakaduhabura bakadutuma ibikorwa binabiriya. Ariko gusa nyene ico gihe urabona abantu bose hano hari abantu usanga hariho imitima igoye, hariho abanyakigongwe abatagira ikigongwe. Gusa ico novuga nuko muri lisebuye kandi n'ubu nibuka nuko umuntu yanyuzuye cane gushika aho ndamutinya yahavuye aba n'umugenzi kandi nawe nyene ubona umuganga, urumva. Ico rero n'ubu niyo turi kumwe naba nakimwibukaho, nabwo bari wampabuye. Ico cyo nyene nico nibuka, baradukora mu maso. Ariko ikintu novuga nuko umuntu kumba niya kujya n'ikiganiro umuntu yanyuzuye cane ico gihe neza ku buryo mpakwa no kumva ko nobita yahavuye abo umugenzi mbere gose. Duhuriye muri kaminuza, duhuriye muri kaminuza duca dukundaniraho tugafashanya mbere n'ibintu byose. No ubone wowe ivyo kunyuzura ubiha insiguro yihe mu by'ukuri ubona biba bikenewe cyane ni kurenza urugero n'ivyari bikenewe ko umuntu mushasha acashika ahantu abwizwa kwatinya kandi ahubwo bari bakwiye kumwakirana ubwenge? Bijya jewe nta siguro ndabiha kuko ntivyari bitunganijwe neza, kubera yuko abana burya bagira imico itandukanye, harimwe ibintu usanga nyene ari byo ubisha, ugasanga barengeje urugero, umwana ugasanga baramuturubitse ku buryo ufise umutima uhuha wohava ugatukomoka, kuko burya abantu twese ntiturinda ibintu kumwe. Jewe n'ukuri ntabwo nigize ndabikunda, natuma jewe aho naciye sinigeze nyuzura umuntu n'umwe, nubwo batari bwabikure kuko narabigwanya cane, nabo kuko nari nabonye ko ata kuri kurimo. Wewe uri mu bakingira abandi rero mutanda byumva? Narabikora, naragerageza, kandi aho naciye narabigerageza. Nibaza yuko hariho n'abazumpinyuza kumbure bakujya ivyo kiganiro, nta muntu yagize ko nigeze ndamunyuzura. Nta mazina baguhaye muri primaire, muri college, lycée, nta mazina bagiye urahindagura bakwiye? Amazina barayatwise gushika no muri kaminuza barayatwita, amazina barayatwita. Tumwitwe muri primaire Ibyo muri primaire nibuka neza, ibyo muri primaire byambere bibuka neza. Urumva niga batakunyita izina ngeze mu wa gatatu primaire, abana urabona nitwa Guillaume, harumana guhamagara ngo we Gihome.
amazina nkayo urumva ko anakina umupira kenshi bagakunda baca banshira kuri hari inyuma gukingirizamu batishira hari agihome hari inyuma barira hanyuma iryo rirahera ngeze muri secondaire banyita homme de tous les dos yose barayatireta madaje homme de tous les dossiers kenshi ubwa mbere hoho hageze nk'umunyeshuri n'amakosa ndarayakora usanga umwana yakoze amakosa hanyuma kandi nakunda kuja kwisigura no gusigura abandi basanga rero baca babatuye wewe ni dossier utari musanga witayemo muri make we bagushira imbere ati genda ndiba nko mu w'icumi narahatse nuko bampana kubera kandi nyene nuko umuyobozi yarahari ico gihe yagerageje kuraba avuga ati byose uyu mwana asanzwe azi ubwenge urazi ko kenshi iyo usanzwe utora ivyigwa rimwe nabigisha babazi yuko cece atamakosa ukora rimwe rero abanyeshuri abana baramenya ubwenge bati nitwashiruye imbere n'ibihano biraza kugabanuka hanyuma ico gihe twari tuvuye hari kwisaha twari dusiganje amasaha 2 ngo twige kumbura abana bavyumva babimenye ico gihe twari dufite ikigwa ca tepeya yo gukoresha amaboko mugabo inyuma yaho twaca tuja kwiga ikigwa ca shime kandi umwigisha yabiduha yari umwe nukuvuga waduha tepeya niwe yaca naduha na shime kwisaha ya nyuma hanyuma ubwa mbere isaha yo gutangura tugeze muri 10 twarumva umengo nyene turi misore tunyaka 18 17 imisore igenda igara iki ico gihe rero twategeza kwimba ibishitsi by'imikaratusi batadugira yuko dutegeza kwimba ibishitsi nuko yafata turi batatu ndeza kwimba ibishitsi bitatu nyene mu 45 abandi baranyaruka barabitangura mugore tuvume ngo turi abantu babakuru twebwe turagenda tubikora ari buke araturaba aratureka bihejeje aca aratubwira ati rero ndasubiye mu ishuri numva isaha ya nyuma yo kwigashimira geze kandi muva ngaho mu bimaze ca turabimara mbere bataranashika mu ishuri mugo nuca tuduga rero nubundi mugabo mu kuduga nubundi mu ishuri ca tugenda nyene tuduga mengo ahubwo twe tugiye kwigisha kumbe nawe yatubonye dushitse rero imbere y'ishuri aca aratubwira ati mwebwe nababonye mwaje nababonye n'ibiki nimugome hanze hama rero abandi banyesha cyangwa ati wo yawe ntiwoguma hanze ati yinjiriye twekeje we ntiwocaguma hanze genda umubwire yuko ariko arabarenganya ndagenda rero ico gihe nca nkora ikosa ndiko ndabimusaba ikigongwe nca ndamusaba ikigongwe nikoze mu mifuko ati wewe urashobora kuza kusaba ikigongwe wikoze mu mifuko numva nikosa ribayigira kabiri nca ntaho aho nosabye ikigongwe nca ngenda kumurega rero kwa diregiteri urumbureze umwarimu kwa diregiteri uri no makosa urumva ko waba wisuriye ku bindi nibyo rero icyo gihe urumva nyene ibyo byose twatuma umuntu avuga ati uyu muntu banyinshi bakavuga ati ushaka gutuma ikintu naka aragisigura neza acha kwitaho medo tule byaguhita icyo gihe naramanota bagukuye na make baraduhanye manota mugabo tweko turaheza umwaka hanyuma mu nyuma namwigisha nyenda musaba ikigongwe mugabo icyo gihe niho nabonye yuko burya si byiza rimwe uyikiregwa no kugenda ukamenya ingene witwara cyane kuba bagukuriye muri kaminuza ho nitwari bwahashike ariko ugiye muri Don Bosco naho nyene byabandanije neza nta kibazo mvuye ibuye nahize umwaka umwe w'11 muri scientifique nca ndenda rero gusaba ikibanza muri Don Bosco kubandanya w'12 hanyuma mu directeur nahasanze yari Pere Vitali icyo gihe nyine arambwira ati wewe ntiwobuvuye hariya nguze kwiga ngaho iwacu ati ntiwobishobora kubera ko bariyumvira yuko n'ubumenyi mfise kumbe atari kirenga bati baha ntiwohashobora isanzwe twebwe ngaho iwacu abana bacu bariga cane ariko kandi
narumva yuko menyene ntusubira ico gihe kuko naravuga nti niga scientifique naravuga nyene nshaka kuja ahantu nyene batwigisha cane ndabyisabira mbe wari wamenyeho yego nari nagiye namenye ariko birumvikana nyene kubera yangorane mwavuze kare n'amanota ntiyari menshi cyane yari sinashikana 60 hanyuma nshitse muri Don Bosco patiri ico gihe arambwira ati ndamugobera gose nijewe nigereye oya nije nigereye ico gihe kuko ntiyemera yuko mbere umuvyeyi asabira umwana waje hariho ibyo kwije hanyuma arabiraba acarambwira ati wewe mugabo uzoca wigutaha yego ati wewe kubera uvuye hariya sinogushira mu bana banje sinzi ibyo uzaye ati baboswe yari bava bituguswe ikigabo mugabo sivyo mu nyuma rero hanyuma ndemera kugira abanzanya ndike yego ati ntaco nkandika nzoga ntaho hanyuma nibaza ngo ariko arankanga ariko mu nyuma ngiye kuraba hajya amashuri agira atangure sanga nyene yashize mu 12 scientifique B mugabo muri externe nanje gihe nta muryango nari mfise ngaho Ingozi bataha kumubuga burya rero agomana bwiye iyo ushaka ikintu nyene urafata ingingo kunamba ko nashobora gusubirayo burya nk'imisi 3 ya mbere naratonze mva hari uva kumubuga nkatonda muri Don Bosco sinacererwa kugira wava hariya nka saa 11 mugabo namaze gutangwa cyane ndamubwira ntinya ko wabuja biranze ati ndaremvye gira imva